nandishimwe cyane ndabarakuje cyane abakunzi mwese mukunda gukurikirana Talk Jesus TV ndetse n'abandi bose batarayikurikirana icambere nshaka gufata kano kandi ndababwira ko iyo twasezeranye tubitanguye no musi wa mbere wo gutangura intambuko zacu cyo gushinga intahe mbega ni gute Talk Jesus yatanguye mbega ni gute bayitanguje icambere nashaka kuvuga undi nabanje Talk Jesus TV ariko harabanje kira kubatanguje Talk Jesus TV icambere kimwe numva nshaka guhera ko mbega ubutumwa bwiza ni iki mbega Kristo ni iki yakoze umusaraba mu buzima bwanje nasanzwe nzi ko kubaho ari bisanzwe amakanya nari nzi ko igihe kimwe nzopfa ariko ico ntarinzi mbega Kristo yakoze iki kubwanje abari bamaze kumbwira inshuro nyinshi Yesu Kristo abari bamaze kubyumva mu mashengero atandukanye ariko byari byaranse ko ushobora kubyizera ngo fata umwanya kugira ngo ugendane n'Imana igihe kimwe barabwiye ubutumwa bwiza kuko natugiye kubabwira kuri no chaîne yacu ndabyumva numva umengo sinzi ivyo ari byo kenshi numva ari ivy'idini rimwe na rimwe sinavyizera numva ari ibintu byo kuva mu idini mukaja mu bindi ariko umunsi umwe Imana yarangendereye ndavyibuka ari mu 2017 aho nari ndi mu buruhuko mvuye ku ishure niho nagira accident ndi muhira iwacu aho mvuka ndakoroka ku giti nkorotse ndavyibuka ko mama wanje yasanze aho ndi meze nk'uwapfuye namaze iminota 30 ntaza aho ndi ariko nshaka kuvuga kino kintu nongeye kumva ryajwi ryarindi nyene bambwira ngo kizwa ringarutseko uwo mwanya wose namaze ntari ko ndumva biriko biraba numvise ngo kizwa pendant 30 minutes kuva ico gihe ubuzima bwanje bwarahindutse nafashe ingingo yo kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwanje arampindurira ubuzima nari mbayo nk'abandi bose nagenda nk'abandi bose ariko igihe nahura na Kristo yarambwiye byinshi nashaka kugarukiriza ngaha ukaba wifuza ko tuzobandanya namwe utwegeye gume kuri no chaîne yacu isangiza abandi vuba cyane turabashiraho ikindi gice nizera ko wewe nawe uzohezagirwa ariko ico nashaka kubwira Yesu aragukunda kandi arashaka ko umwakira umwizere ubuzima bwawe buhinduke Yesu abahezagire tubiteze kuri session ikurikira kuri partie ya kabiri muwe hafi kandi musangiza abandi mwarahezagiwe cyane amen.